muri iki kibanza gihimbaye tugize ikoraniro rifise ico risana n'iri ryaremeshejwe na Yozuwe. Bararonse akaryo ko kwihweza ivyiza bagiriwe, barakenguruka bongera baragira ico biyemeje bagiye kugendera. Iri koraniro ryo gukenguruka riratwerekeza ku ngabirano twaragijwe n'Imana ngo tuyizirikane, turabe n'ubutumwa Imana yaduhaye mu gukoresha iyo ngabirano. Abatware barongora abandi yadusangije muri iki gihugu, naco nyene nibiza bigirira neza igihugu c'Imana, akabashinga amabanga atandukanye ngo batunganirize abari muri co bose, ngo bose bahimbagwe no gusangira ivyiza yagitatse. Abenshi muri mwebwe mwashinzwe amabanga y'uburongozi, n'umuhamagaro w'Imana ngo mubere abasuku bayo nkuko Yozuwe abivuga, mwatowe ngo mukorere Umukama. Nico gituma iki cigwa kigira kiti umuhamagaro w'Imana mu butumwa bwo kwitangira ivy'intwaro mu gihugu. Ijambo ry'umutwe, umuhamagaro w'Imana mu butumwa bwo kwitangira ivy'intwaro y'igihugu. N'umuhamagaro koko, uwo muhamagaro wo gutunganiriza abantu mwarose niwo nashaka kugarukako muri iyi nyigisho, nisunga inyigisho ya Ekereziya Katolika itanga ku vyerekeye imibano no kwitangira ivy'intwaro mu gihugu. Imbere yuko nshimikiraho, munkundire mbanze nibutse ububasha Ekereziya igira mw'ivyo bibazo vya politike, imibano n'ubutunzi. Ekereziya nyene mu kwitwararika urukiza rw'umuntu irategerezwa kugira ico ivuze ku biraba ubuzima bwiwe bwose, irategerezwa kuba hafi y'umuntu wese mu bimuhimbara, mu bimubabaza, canke iyo hari ibishobora gutyoza canke gusubiza inyuma iteka yahawe n'Umuremyi Imana yacu, Mukama wacu, kandi bikamubuza kugamburuka amabwiriza y'Imana. Irategerezwa gukebura umuntu canke igakebura inzego ziringaniza ubuzima bw'abantu kugira ngo ineza y'umuntu igume ari hangiro rikuru ry'ingingo zifatwa canke indinganizo zijaho. Irategerezwa kandi gukebura yisunze ubukuru ifise mu vy'ukwemera, ivy'imico n'imigenzo y'abantu, kugira indinganizo n'ingendo biri mu buzima bw'imibano, ubutunzi na politike ntibisasira indava igicumuro cobuza umuntu kugendera amabwiriza y'Imana, kikamubuza ihangiro rikuru ryo kugana ubwami bw'Imana. Nico gituma n'ijambo ry'Imana itegerezwa kwama imenyesha, itegerezwa kumurikira abantu mu vyo barimwo uyu munsi bagezemwo, biranga ubuzima mu nzego zose, kuko mu kwemera, kuko kukwemera wese nta kibanza cyo kugenderamwo ijambo ry'Imana ngo habe n'ikindi kibanza ritisungwa canke ritavugwaho. Ekereziya Gatolika ifatiye ku butumwa bwayo ntiyitiranwa canke ngo yiyitirire ivyerekeye intwaro ya politike, ntiyahamira ibibanza muri politike, ntiyegamiye uburyo na bumwe bwo gutwara, iguma ari ikimenyetso co kubungabunga umuhamagaro wa zina muntu wese ugushikira ubwami bw'ijuru. Ariko rero umweranda Papa Yohani Paul wa kabiri mu 1992 igihe Ekereziya yahimbaza imyaka 100 yari iheze, Papa Leo wa 13 wasohoye ikete Rerum Novarum, ryabaye nk'ijyambere ritomora aho Ekereziya ihagaze mu bijanye n'imibano, akazi, ubutunzi, iterambere n'intwaro. Yanditse ikete yise Centesimus Annus, ahavuga ati Ekereziya naho itegukira uburyo na bumwe bwo gutwara, ishira imbere intwaro rusange, kuko iha abenegihugu uburenganzira bwo kugira ijambo mu gihugu, agateka k'umwe kakubahirizwa. Niho n'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri ishigikira gose ingingo mpuzamakungu zubahiriza agateka kazina muntu, nk'ingingo ya 21 yemeza ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kugira ijambo mu ntwaro y'igihugu ciwe, akabigira yiserukiye canke bicishije kuba muserukira mu ntwaro atagahato.
ikavuga ko umuntu wese ashobora hatarabwe nkunzi gushingwa amabanga mu ntwaro y'igihugu ciwe, ikavuga kandi ko ishaka ry'abenegihugu ari ryo ritegerezwa kuba ishingiro ry'ububasha bw'abarongora igihugu. Aho ni muri rwandiko bise Gaudium Spes, Ecclesia ivuga ivyerekeye iki gihe tugezemwo mu nimero ya 73. Nkako Ecclesia Gatolika yarazwe guharanira agateka ka muntu n'iterambere ry'umuntu yuzuye, kubera ko ibiraba politiki, imibano n'ubutunzi kenshi iyo bitarengerijwe neza bikwega iyo nyango y'agateka ka muntu, bigafotanya uwo muntu yaremanywe agashuka Imana kandi agategerezwa kubahwa, gusonerwa no gutezwa imbere. Ni ngombwa rero ko Ecclesia rero itanga icyumviro cyayo n'impanuro yayo. Intumbero y'urwego rw'intwaro ya politike ni iryo gutunganiriza bene gihugu mu gushira imbere ineza rusangi, kubera ko bose mu gihugu badashobora gukingira iyo neza yabo canke iyo neza rusangi, canke umwe wese ashobora gushira imbere ineza yiwe akumiriye abandi. Harakenerwa urwego rw'intwaro rurengera inyungu z'umuntu umwe, rufata ingingo rukazubahiriza ngo bose baronke akaryo ko kubaho no gutera imbere, bose bafise uburenganzira bujanye n'iteka ryabo. Abarongoye abandi barafise ubukuru bwo gutegeka ku neza rusange, ariko abatwara bategerezwa kubahirizwa mu gushobora kurwanira uburenganzira bafise. Iyo habaye kurenga urugero k'utwara, abatwarwa nako bategerezwa kubahirizwa mu gushobora kurwanira uburenganzira bafise. Iyo habaye kurenza urugero k'utwara hadahonyanzwe iteka umuremyi yahaye umuntu. Aho ni mu nimero ya 74 k'urwo rwandiko nyene. Biri muri kamere k'umuntu ko haba indinganizo za politike ziha abenegihugu ata n'umwe akumiriwe uburyo bwo kugira uruhara mu gushiraho amategeko, mu kuringaniza ibikorwa by'ubuzima n'iterambere ry'igihugu, mu kwitorera indongozi mu gihugu. Nico gituma abenegihugu bo kwama bibuka gukoresha uburenganzira bwabo, nuko bategerezwa gutanga icyumviro cabo mu kubigaragaza mu matora. Ecclesia rero gasonera kandi gaha agaciro igikorwa c'abitangira ineza rusangi, abarongora abandi mu gihugu mu mabanga atandukanye ku neza ya bose. Aho ni mu nimero ya 75 agabane ca mbere. Bose rero mu gihugu barafise uruhara kugira bose baterere mu runani rwo gufashanya ku neza y'igihugu. Ni vyiza ko haba amategeko atomora uruhara rw'umwe inzego mu nzego zihari, mbere tomana inzego z'ubukuru, zaba inzego canke imigwi, imiryango canke amashirahamwe, n'ingene uburenganzira bukingirwa kandi buhabwa agaciro. N'abenegihugu nyene bamenye ibanga ryabo ryo kunganira intwaro mu bikenewe byose ngo haboneke ineza rusangi, mu gukora, mu kwitaba inama, mu kwitaba imirimo, mu gutanga intererano, mu gutanga amakori, mu kwitaba amatora, mu kugwiza umwimbu, umwe wese mu gisata aranguriramwo imirimo. Ecclesia bivuga kuri rwo rwandiko nyene rw'inama ya Vatikano ya kabiri mu 75 ikigabane ca kabiri. Ecclesia rero yisunze inyigisho ivoma mu ijambo ry'Imana, iratumirira abenegihugu gukunda igihugu. Abemera Kristo bari muri co bamenye uruhara basanzwe kandi bisangije mu kwitanga mu mabanga y'intwaro. Bategerezwa kuba akarorero ko gukomeza muri bo ukugendera ibanga, ukwitangira ineza ya bose, ukunywanisha ubukuru mu ntwaro no mu kubahiriza umwidegemvyo w'abandi, ugusonera no kubahiriza abafise ivyiyumviro bitandukanye n'ivyabo. Imigambwe nayo igagira ibanga ryo guharanira ico bazirikanye bonyene cozanira ineza rusangi bose. Kugira ngo bose bitabe ineza n'uruhara rwabo mu gihugu, ni ngombwa ko hatunganywa inyigisho yerekeye ingendo yo gukunda igihugu hamwe n'ivyerekeye politike ku benegihugu bose, canke cane kugwaruka. Aho nimero ya 74 ikigabane ca 5. Urwego rw'intwaro, muribuka
ku basomye Bibiliya ko abanyisirayeli aribo bisabiye umucamanza Sawuli ngo abavugire ku Mana ngo baronke ubarongora, baronke umwami. Bamurose nk'ingabirano y'Imana. Iyo Mana niyo yamutoye iramusiga, iramwatira ngo mu kwitangira bene ico gihugu agaragaza ubukuru bw'Imana n'umugambi wayo wo gukiza abantu. Turabisanga mu Izaburi ya 72 nkuko mbere tubisanga mu gitabo c'amategeko ubone ca 17 akarongo ka 15. Afise rero ibanga ryo kugwanira ineza y'umuntu, agwanira boro, asimbataza ubutungane mu gihugu. Niho tubona akatari gake abahanuzi bibutsa abami iryo banga no kudoma urutoki aho batariko bararigendera. Niho mbere tubona n'umuhanuzi Yesaya wigabane ca 10 ukava mu kambere gushaka kwa 4 agira ati baragowe abo bashinga amategeko adatunganye n'abanditsi bandika inzandiko z'agacinyizo kugira ngo ntibashingire ingingo aboro, kandi ngo ntibacire urubanza abarushwa bo mu gihugu canje, kugira ngo batye abapfakazi bongere banyaga imfuvyi. Abo Mukama Imana yaragije igihugu ciwe abatumirira kuba bungere nyabo, babe abaca urubanza rutunganye. Yesu nawe ariko aravuga ivy'uburongozi, muribuka ahagira ati murazi ko abitwa abatwara amakungu bayatwaza igikenye, kandi ko abakuru bayo bayakandamiza, atariko mwebwe ushaka kuba umukuru muri mwebwe arababera umusuku, n'uwafise ingendo y'ubusuku ni wakwiye ubukuru mu gihugu. Ahandi mu nkuru nziza ya Luka agira ati abami b'amakungu barayiganza ko, kandi abafise ubukuru bitwa bagira neza. Mweho suko, ahubwo umukuru muri mwebwe namere nk'umutoyi, uwugaba nawe amere nk'umusuku. Badatwarisha igikenye igihagararo, mugabo atuma bamwubaha kubera ubusuku bwiwe. Ukibazo bamubajije kuvyerekeye gutanga ikori yagize ati ibya Sezari bihe Sezari, ivy'Imana mu bihe Imana. Aho harimo inyigisho ikomeye ko Imana ari Imana, ko Sezari nawe ari Sezari. Sezari ntashobora kwigereranya n'Imana canke ngo afate ikibanza cayo arondere gusengwa nkayo. Imana nihabwa icubahiro na bose, na Sezari nyene arimwo mu kuyiha icubahiro. Ariko kandi ashaka kuvuga ko na Sezari ari kumwubaha, bakamuha ibijanye n'ubukuru bwiwe, ntihagire ukengera ubukuru bwiwe canke agararize gutanga umuganda utegerejwe n'indinganizo ya Sezari, uko na Sezari mu gihe agirira neza abantu n'umusuku w'Imana bakwiye kuyoboka. Birabereye kuzirikana ingene Paulo mweranda afatira kuri iyo nyigisho ya Yesu, akibutsa imigenderanire iri hagati y'abatwara n'abatwagwa. Turabisoma igabane ca 13 ikete giwe yandikiye abaromani bakora mu kambere gushaka kwindwi, canke ikete rya mbere rya Petero mweranda ikigabane ca 2 bakora mu 13 gushaka 14. Asimikira kwibwiriza ryo gutanga ikori. Ati nimuhaboro bose ibyo bagenewe. Abagenewe ikori mubaha ikori, abagenewe inyungu mubaha inyungu, abakwiye gutinywa mubatinye, abakwiye icubahiro mubaha icubahiro. Ariko ijambo ry'Imana riragabisha abafise ubukuru ku bandi ngo birinde kurenga akarimbi no boye kuba nka cya gikoko kivugwa mu byahishuriwe umutumwa Yohani, kigereranywa na wa mwami yahama abantu abacisha ku buhomba, asesa amaraso y'aberanda be n'amaraso y'ivyabo na vya Yesu. Igitabo cy'ivyahishuriwe umutumwa Yohani igabane ca 17 akarongo ka 6. Ivyo byose biratwereka ko intumbero y'uburongozi bwiza ari gukorera ineza y'umuntu no kubungabunga iteka ryiwe wenye n'ubwiwe canke tumufatiye mu muryango w'abene gihugu bose. Niho rero abepiskopi bacu mu kwezi kw'icenda guheruka bateye akamo abari mu nzego nyobozi zitandukanye
ngo bame bashingira intahe ukuri n'ubutungane, babe intangarugero mu gushinga no mu kubahiriza amategeko atunganye. Uwemera mwiza, uwemera Imana mwiza, ntiyiraba we musa, abwirizwa no guhanura abandi. Nkako nyene Imana ibwira umuhanuzi Ezekiyeli iti nutavuga ngo ugabishe umubisha kugira ngo ahebe inzira yiwe y'umubisha, kugira ngo umukirize ubuzima, uwo mubisha azopfa kubera icyaha ciwe, ariko amaraso yiwe nzoyabaza ikiganza cawe. Ezekiyeli gabane ca 3 akarongo ka 18. Nimwibuke na ntaryo ibanga mwatoranye, mutunganirize Uburundi n'abarundi. Ntimumere nka babungere Imana ihambarira mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, kuko batitwararika ineza y'intama baragiye. Turabisoma mu gabane ca 34 cy'igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Canke nka wa mubwiriza yasigaranwa amabanga ya shebuja, agaca yishinga kwiborererwa no gusindira abandi. Dusanga mu gabane ca 24 cy'inkuru za Matayo. Ni mube nyabo na karero nyako mu kugendera ukuri n'ubutungane, mufashe abo musangiye iteka n'ibanga, ntihagire ababandanya batamika rero politike abana. Byongeye ngo mwami mwitwararika atanumwe muri mwebwe, batanumwe muri mwebwe yo kinyiza banyarucari n'abantu nikora abaki biturire canke abakorera ayandi mabi. Eka mbere no hagati yanyu mwubahane mu budasa bwanyu, no muri izo nzego murimwo mubera abandi akarorero keza. Obara abepiskopi batubwira muri rya kete ryabo mu mwaka uheze. Ngaruke kuri ya ntwaro rusangi Papa Yohani Paul wa kabiri yagira ati niyo dushima gusumba n'izindi, naho tutitiranwa n'intwaro n'imwe twoba ariyo twegukiye. Intwaro rusangi y'ukuri irangwa no kubahiriza amategeko. Kubahiriza igihugu amategeko, kuba igihugu kigengwa n'amategeko. Ivyo byaravuzwe ejo ku buryo buhagije. Nubahiriza iteka ry'umuntu byose ku neza ya bose. Nico gituma umurongozi ari utegerezwa kuba azi amategeko. Naho hoba ari umukuru w'umutumba canke urongoye ikomine, ukorera mu ikomine canke mu ntara, mvuze gushika hasi, uko bishika basanga kumbura uri hejuru nibaza amategeko menshi gusumba, ariko uwo wese ari umurongozi biri bumvikana kugira ngo arangurire ibanga ryiwe rikomeye ko asabwa kubaza ayo mategeko aringaniza igihugu, yaba ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko aringaniza igihugu mu nzego zitandukanye, eka mbere n'amasezerano leta igiranira n'amakungu canke amashirahamwe canke inzego ziri mu gihugu. Ukaba nkako intwaro rusangi ko ntihagaze ku matora, uko amatora mbere amara igihe gito, ariko iyo ntwaro rusangi ishimikiye cane cane ku buryo abatowe batwara igihugu, ku buryo abatowe batwara igihugu mu kubaha no kubahiriza abanyagihugu bose. Babwirizwa gutegeka babanje kumviriza abanyagihugu. Uyo murongozi mwiza n'uwumviriza. Rya kete rya Papa Francisco yagira ati hahiriwe umunyapolitike yumviriza. Aho hari ejo mu mwaka uheze umunsi mukuru wabonane, umunsi mpuzamakungu wo gusabira amahoro ku isi. Kumviriza abanyagihugu. Turibuka ingene Musa ejo yumviriza amarira n'amaborogo y'igihugu ciwe n'imyitogo y'igihugu c'Imana. Yumviriza Imana, akumviriza n'amarira y'igihugu. Imigambi myiza akumviriza, imigambi myiza yatumye batogwa bakayirangura bafatanije nabo banyagihugu nyene, nabo bene igihugu nyene, maze ivyo byose bakabirangurana umutima ukunda ibikorwa urondera amahoro n'iterambere rya bose ritunganiriza bose. Murumva nyene umuntu ariwe ateza kuja umwitwarariko w'umurongozi, ineza y'umuntu. Umuntu aribaza mbere no ku mutumba, muri zone,
eka n'ahandi hose mu gihugu. Iyo umuntu asanze ari ukwitwararika ineza y'umuntu, amagara y'abantu, indero, guca amabarabara, kuzibira ibinogo kugira ngo abantu baronke aho baca, ibyo byose biraranga ko umuntu atwara aho hantu ari umuntu akunda abantu. Imyitwarariko yerekeye neza y'abantu ikiboneka iyo umuntu abonye umwitwarariko w'umurongozi, yumva umerewe nabi canke yagiriwe nabi agaharenguka akaseruka, bikamurata ishinga mu mutima wiwe, kuko afise ku mutima ineza y'abantu afise mu burongozi ajejwe. Niho rero haba imico myiza iranga iyo ntwaro. Intwaro mu bisanzwe y'ingingo atari intwaro y'ingimba, iyo ntwaro rusange ni intwaro ishyira imbere ingingo atari intwaro y'ingimba, kuko hari ibitari bike byononera iyo ntwaro. Umurongozi yitwararika kwiyamiriza canke mbere kwirinda, haba kudasonera agateka ka muntu, akirinda akarenganyo n'agacinyizo, akirinda gukumira abandi ku kazi no mu itunganywa ry'igihugu, akirinda ubugunge no kurondera gushira imbere impinga yanje mu kazi no mu itunganywa ry'igihugu, akirinda kugira uwo yima ijambo kuko nawe afise uburenganzira muri ico gihugu, akirinda kugira kuwo yangaza canke asuzugura, akirinda kugira unyagwa utwiwe akirinda no gushinga amategeko akinyiza abandi, akirinda gusahura no gusesagura amatungo y'igihugu, akirinda ibiturire, akirinda ikinyoma, akagwanya urwanko mu bantu ajejwe, agashyira imbere imico myiza, nayo n'igihushane ciyi, gusonera agateka ka muntu, gusonera ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese, gukomeza ubumwe, gufatana mu nda no gufashanya no gusabikanya ivy'igihugu atabugunge, ayirinda agahotoro na mpinga yanje, akubahiriza amatungo rusangi, akagwanya ibiturire, akagashyira imbere kungana kw'abantu imbere y'amategeko, kudakumirana mu buzima bwa misi yose no mu ndinganizo z'igihugu, akaja inama n'abajejwe mbere n'abo basangiye kuyobora abandi, ntagire uwanigana ijambo, akitwararika kutanigana ijambo umwenegihugu, agasonera ijambo ry'umwenegihugu, agatsimbataza ukuri n'ubutungane, akubahiriza ukwishira n'ukwizana bya muntu wese, akagwanya ubunebwe mu bajejwe, we nyene agatanga akarorero mu gukunda ibikorwa. Ubwo rero habaye kugendera iyo mico myiza, igihugu kiraheza kigatera imbere, kikarangamwo umutekano n'iteka kuri bose, kuko cirinda kugira uwo gikumira, kuko nta nyagupfa na nyagukira, kuko bose mu gihugu mu bajejwe biyumva ko ari bene mugabo umwe, ari bene Mana, ari bene Burundi. Muri izi nyigisho nta nkeka ko dushaka nyene ko izo ngeso nziza ziturongora zije imbere, kugira ngo Uburundi bubandanye buronka itekane. Intwaro y'ingingo twumvise ko ifatiye ku mategeko, kutagira uburenganywa, intwaro ya demokrasi, iyo ntwaro rusange, iyo ntwaro y'ingingo, intwaro yubahiriza ubuzima n'agateka bya kirema muntu, yubaha kubahiriza amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu igihugu cyateye k'igikumu, ikubahiriza ubutungane kuri bose atamwana n'ikinono, yubaha ikubahiriza amatungo rusange y'igihugu, ikayasabikaniriza bene gihugu atawanja wangura, ntihagire abaronka umurengera abandi bahawe nica ntikize canke batubise umukanda. Intwari itunganiriza abanyagihugu, abene gihugu, yitwararitse neza n'iterambere ry'abene gihugu bose. Intwari ishingiye
kuri demokarasi nk'uko tumaze kuzirikana akaranga kayo. Ahatagira iyo ntwaro rero ntiharangwa intwaro y'ingingo. Ahatagira intwaro y'ingingo harangwa no guhonyanga amategeko no kudahana ibyaha, nako nkadahana inkozi z'ikibi, kuko kudahana bituma mbere nubwo butungane bubura. Harangwa imanza za ngondagonde, ababisha bakambikwa izera, abatagira ibyaha akaba aribo bavundira mu mbuto. Harangwa no kugira ibiturire, gusesagura no gusahura amatungo y'igihugu, ubukene bukugariza abanyagihugu, gukumirana no kuronda mpinga yanje mu kazi no mu ntwaro y'igihugu, bigasubiza inyuma igihugu, mbere agashobora kuba n'ubwicanyi no kwihorana, akarengane n'agacinyizo. Mwumve rero ingene umurongozi mwiza yitwararika abajejwe, akabarongora mu butungane, akaba imboneza muri bo, mbere akaba nk'uwibaburiye ko abajejwe abatwaye ku mutima, abafise mu mutima, akarondera ineza yabo, nabo nyene bakabona icyo abamariye, akabegeranya mu gikorwa kimwe kugira ngo aberekeze ku iterambere. N'umuntu yiyumvira, afise ivyiyumviro, umurongozi byiza bigororotse, afise intumbero ariko arakurikira, ntapfa ibyo avuze ibyo akoze, arafise intumbero, une vision, azi gucagura icyo akora n'icokorwa imbere y'ibindi, qui sait choisir et prioriser, yumviriza abandi, nabivuze, agatanga akarorero, agaha intumbero abandi, gutyo akaba umwizigirwa. Agakurikiza ingingo ukwiri, agafata ingingo mu bihe bigoye mbere kugira ngo aremeshe abandi ajejwe, adatinya, kuko umurongozi atinye abatinya igihugu cyose gishobora guhinda umushitsi, mbere bakihebura. Kumvise ingene Musa ejo agira ati ntimugire ubwoba, gumye umutima, umukama araza kubakorera ikintu, abo bariko baraza umukama araza kubahwanika. Uwo murongozi mwiza ni inseruka rukambye, ntadebukirwa, hari ntarambirwa naho vyoba bigoye, ashobora kuba yasinwa amabanga agoye atoroshe, mugabo ni ntarambirwa, arazi gusoma, agategera neza ibiranga ibihe arimwo n'ingene umuntu yovyifatamwo. Aho rero agashitsa ibyo yemeye akabishitsa, akabyitwararika. Ngiryo shingiro ry'ubukuru bwacu, mwebwe cyane cyane indongozi zacu, kubera ko umuntu atirebanga asangiye ubuzima n'abandi mu mibano, mu karere no mu migenderanire. Ni ngombwa rero ko mwebwe mushinga ubwo burongozi ngo muringanize twebwe umuryango w'abantu. Ubwo butegetsi muri politike bukaba nkenerwa rero, kikaba ikintu ntasubirizwa, niko Eklezia yigisha mu cegeranyo c'inyigisho zayo z'imibano. Ubwo butegetsi burubahiriza imirimo y'abantu n'umugwi, n'imigwi, ariko bukabiha ingendo nziza ibereye ku neza rusangi n'iyiterambere ryuzuye ry'umuntu. Umurongozi mwiza gategereza kumenya kubaha no gukomeza imico myiza na runtu, kuko nikindi nurundi rwego kumbure haraho rushobora kwibagirwa, kuko amategeko yose kumbure ntadonda ibiraba imyifato yose y'abantu. Hariho n'ibigenda bigororwa n'imico myiza y'abantu ihasanzwe mu gihugu,
ntihasanzwe mu mibano. Nivyo nyene umurongozi mwiza araheza akavyubahiriza kugira ngo bishigwe imbere. Umuco atamuntu ni mico atamuntu canke umurongozi ashobora gukuraho canke guhindura kuko bayanditse muri kamere k'umuntu. Bene iyo mico kavukire mbere ya kamere k'imibano y'abantu usanga mbere ata muntu n'umwe ashobora gukuraho kandi imico abantu bagenderako. Mu gusozera nibutse inyigisho ya Papa Francisco we muri rya kete aheruka kutwandikira kuri uwo musi mpuzamakungu usaba amahoro, yagize ati birakwiye ko hasubira kwibutswa ubuhigwe bujanye n'ivya politike bwashikirijwe na wa mukardinali Francisco Xavier Van Tuan wo mu gihugu ca Vietnam yitavye Imana mu mwaka wa 2002. Akaba yabaye intadohoka mu gushingira intahe inkuru nziza. Yagize ati hahiriwe umunyapolitike atahura neza ibanga ryiwe kandi akarirangurana umutima. Hahiriwe umunyapolitike umuravye ubona ko ari umwizigirwa. Ubuhigwe bwira gatatu igatahiriwe umunyapolitike akorera itunga rusangi ntiyishinge gukorera inyungu yiwe gusa. Ubuhigwe bugira kane agata umunyapolitike ahiri umunyapolitike atigera adohoka kwibanga. Ubuhigwe bugira gatanu hahiriwe umunyapolitike yubaka ubumwe. Ubuhigwe bugira gatandatu agira ati hahiriwe umunyapolitike yitanga ngo ibintu bihinduke gose. Ubuhigwe bugira indwi ahitahiriwe umunyapolitike azikumviriza nkuko nari nabivuze. Ubuhigwe bugira umunani ariko bwa nyuma agira ati hahiriwe umunyapolitike adatinya. Ibyo byose bimugiye imbere bimuyoboye bimumurikiye araheza akaba utunganiriza abantu akabashikana ku neza. Muri politike hambavu y'ingeso nziza umupapa arabandanya agira ati urasanga kandi hariho n'ingeso mbi umurongozi yokwirinda izivuye ku bushobozi buke bwa muntu, zaba izifatiye kwifutanywa ry'ibintu vyaho umuntu aba canke mu nzego. Nico gituma babatwa nuko hari ikintu cononekaye gituma abantu bamererwa nabi, abantu bari ngaho hantu bamererwa nabi. Ufise ahantu ukabona ikiraro casambutse uharongoye biramurada ishinga kugira ngo ico kiraro gikogwe abantu barengane, mbere n'ibintu birengane kuko ari naho biba ari biteza imbere igihugu mu guhanahana ibintu nk'urudandazwa n'ibindi. Biragaragara kuri bose ko ingeso mbi zo mu buzima bwa politike zitesha agaciro inzego iyo politike igirirwamwo hamwe n'uburongozi, ziratesha agaciro ingingo zifatwa n'ibikorwa abanyapolitike barangura. Izo ngeso mbi zitesha agaciro akaranga intwaro rusangi yotegerejwe kugira maze zigateza isoni ibijanye n'uburongozi, zigatuma amahoro mu gihugu ahungabana. Muri ivyo harimwo ibiturire mu mice yavyo yose ifatiye ku kwigwegera ko ivyari bigenewe bose canke mu guca gufuna buhoro abantu. Kuko ico gihe harashakashigwa imbere kamwana wa mama canke agashigwa imbere ufise ku mufuko ufise ico atanze, nyarucari adafise ico atanga ntiyigera aronka ico arekuriwe n'amategeko. Akaba kudashira imbere ingingo, ukutubahiriza amategeko rusangi, ukurondera amatungo mu buryo budatunganye, ugutsimbataza intwaro ishingiye ku gikenye canke ukwitwaza ko ari ineza nyamukuru y'igihugu. Kumbura atari vyo akamenyero ko gutsimbatara ku butegetsi
ukwanka abanyamahanga hamwe n'iyindi migwi y'abantu, ukwanka kwitaho ineza y'isi tubako, ugucukura birenze urugero ubutare n'ubundi butunzi buva mw'isi kugira umuntu yironderera inyungu yihuta, gukengera abantu babaye impunzi kubera gutotezwa n'ibindi. Ibyo nibyo rero biri muri rya kete rya Papa Francisco yatwandikira mu mwaka uheze. None rero banyakubahwa, sozereye nsubira gukengurukira abanteye iri teka kugira ngo ndabasangize uku kuzirikana fatiye kuri iri jambo ry'Imana, fatiye kuri uyu mwihwezo w'igihugu c'Imana gikikije Yozuwe, kugira ngo gikenguruke kandi gisubire ciyemeze iyindi ntambwe kubana kigamburukira Imana, impanuro nkuru caronse kugendera ubutungane n'ukuri, kugira ngo kibandanye gishimisha iyo Mana kintu kiyubaka iyo Mana. Uri ku butegetsi rero, uri umuntwara n'umurongozi ashishikara agamburukira iyo Mana, uyu munsi iduhaye aka karyo ikatwibutsa n'izi ngeso nziza zoturanga, kugira ngo abadushinze aya mabanga bahimbagwe kandi bashikire iteka ryuzuye. Murakoze, tugire Kristo.